Imana yacu ni nziza bene data. Imana yacu ni nziza. Niyo yatanguje ibyacu kandi izobirangiza. Haleluya. Yadutekereje tutari tubizi, tunyegeje kure cyane, ariko umunsi umwe iraduhamagara nkuko yabigamiye. Haleluya. Haleluya. Ndabaramukije amahoro mwami wacu Yesu Kristo. Umunsi mukuru wa Pentekote mwiza mwese. Amen. Umwanya mutoyi nashaka twibukanye bibe bimwe muri Pentekote, kuvyerekeye Pentekote. Haleluya. Dusome igisomwa gitoyi mu vyakozwe n'intumwa twagisomye kare, mama Kiyongozi yabitugaburiyeko, ariko nashaka tugabure imirongo mikeyi nk'ibiri tuyisubiremwo tuyigarukeko kubwo inyigisho ntoyi twovuga ko mu vyakozwe n'intumwa kabiri. Dusome kuva ku murongo wa 5 gushika ku w'indwi. Pastor Marie Rose yodusomera cyangwa Pastor Christine ufise mikro hafi. Murongo wa 5 uvuga ngo Yerusalemu hari abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye, hakorana abantu benshi barajorerwa, kuko umuntu wese yumvise bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbega aba bose bavuga aba bose bavuga s'abanyagalilaya? Haleluya. Mana turagushimiye kuri uno mwanya mwiza wo kugira twigishe ku ijambo ryawe. Turisenge, turasenge imitima yacu, nutugendere mpemu yera utwigishe, kuko ngo waje nk'umwigisha kandi waje nk'umwitsa, waje nk'umufasha. Dufashe, kuko ntidushobora gutahura na kimwe muri no jambo ryawe udahumuye amaso y'imitima yacu, guhumura amatwi y'imitima yacu. Reka umuntu wese mwami no jambo rimubera impamba ya buno bugingo. Waravuze ngo ijambo ryawe n'ubuzima, ngo kandi ngo n'umuriro. Reka rino jambo ryawe rikuri ikinyoma cyose cy'abadayimoni mu bugingo bwacu, kandi waratubwiye ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Kubwo ijambo ryawe Mana, reka twidegembye ku binyoma byose vya kahise, vy'abadayimoni, vy'abapfumu n'abarozi, ibinyoma vy'inosi duhenda. Mana, kubwo ijambo ryawe tube mu kwidegembya. Urakoze data, ni mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo nongeye gushima. Amen. Haleluya. Ubutumwa butoyi numva no kwishura kuri kino kibazo nibajije. Kubera iki i Yerusalemu hari abantu benshi bavuye mu mihingo y'isi yose no mu ndimi zitandukanye ziri mu isi? Haleluya. Haleluya. Mu kwishura kino kibazo hari ibyo dushaka twibukanye kuri bamwe, abandi kumbure biza kuba ari bishasha. Kubera iki Yerusalemu kiriya gihe hari abantu bavuye mu mihingo myinshi yo mu isi kijya gihe, kandi bavuye mu ndimi nyinshi bari Yerusalemu? Rimwe na rimwe hari igihe dusoma Bibiliya tukibaza ngo dusoma imigani, ariko turiko dusoma ibintu bizima byabaye. Reka tuve muri icyo kino kinjana dusubire inyuma rero tuje muri kiriya gihe cya Pentekote kugira dutahure neza. Numva hari ibyo twokwibukanye kiriya gihe. Ubwa mbere uburyo bwo kwiyunguruza bwa kiriya gihe zari indogobwa, bwari ubwato. Nivyo bintu byanyaruka byashobora kunguruza abantu. Murumva ko kwiyunguruza kuva ahantu kaja ahandi byafata umwanya. Murumva rero ku Yerusalemu hariho gahunda yatumye abantu bafata ingendo ndende baraza bahurira i Yerusalemu. Baratekeye impamba baraza bahurira i Yerusalemu. Yerusalemu ni cyari gisagara cy'ubutunzi, ni cyari gisagara cya business, cyari gisagara abantu baza gushengereramwo. Iyo tuvuze Pentekote abakristo benshi turakwinda kwihenda
tukavuga ngo Pentekote ngo isigura gukuza kwa mpwemu yera, sivyo namba. Kuko Pentekote yariho n'igihe mpwemu yera atari bwamanuke ku ntumwa, yariho. Wari umunsi mukuru w'umwimbu. Haleluya. Wari umunsi mukuru w'umwimbu, wari umunsi mukuru usanzweho mu mugenzo w'abayuda, wari umunsi wo guhezagira ivyimburwa. Hariho ngaha abatabizi, ni bande batazi umuganuro ngaha muri twebwe, kuko bawuzi ingano benshi. Abatazi umuganuro, umunsi mukuru mu Kirundi bavuga ngo umuganuro. Umuganuro wari umunsi mukuru w'ivyimburwa mu Burundi. Ku ntwaro ya cami wari umunsi ukomeye, wari umunsi abantu bavuye mu gihugu cyose bagenda ibwami kugira imbuto zabo zihezagirwe. Barava mu Cankuzo, barava imuyinga, barava mu Ingozi, bakava mu Cibitoke, bakagenda imuramvya ibwami, bakagenda bajanye imbuto kugira zihezagirwe. Pentekote rero yasa nuko wari umunsi amahanga yose bajana kugira imbuto zabo zihezagirwe, bakagenda Yerusalemu. Yerusalemu nimwibaze ngo ibyakorekeraho n'abanyamahanga bari baza amakuru y'ibiberaho, baragenda bakagirirwa neza nabo n'Imana y'Isirayeli. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimwibuka ya nkono y'umunyetiyopiya, ujya ntihari umunyamahanga, igihe we na Filipo yaravuye he? Yaravuye gushengerera Yerusalemu. Imana rero n'umuhanga adasanzwe, Imana n'umuhanga adasanzwe. Uti kubera iki? Ubwa mbere ukukuza kwa mpwemu yera kwari kwabwiwe nk'ibanga intumwa. Nibo bonyene bari barabwiwe ati mwebwe banza mugende muri cya cyumba. Nibo bonyene bari bazi iyi siri y'ukuza kwa mpwemu yera, kandi n'umunsi ntibari bawuzi. Babwiwe gusa ngo nibagende mu cyumba cyo hejuru basenge, nta kindi babwiwe. Ntibari bazi ryari uwo mpwemu yera azomanuka. Mugabo Imana nayo kubera yari ikeneye gukora ikintu amahanga yose amenya neza ko ari igikoze, yoyo yari ifise isiri yayo yuko izohengera amahanga yose yakoranye, igategeza gukora, ikamanura mpwemu yera. Haleluya. Yo yari ibizi, kuko yarashaka ko umugisha igomba isuke wa mpwemu yera ukwira amahanga yose. Haleluya. Mbega mwari muzi yuko bajya abantu bakijijwe Petero yakavuga ubutumwa kuri umunsi wa Pentekote nyene? Mwari muzi ko harimo abantu b'abanyamahanga b'abapagani bakijijwe? None kubera iki bavuga ngo twabumvise bavuga mu ndimi ziwacu? Babandi bakoranye bavuye mu mpande nyinshi, bazanywe nuko imbuto zabo zihezagirwa. Imana yari yabateguriye kudahezagira imbuto zabo gusa, ariko guhezagira ubugingo bwabo, kugira uwo mugisha ukwira amahanga yose kandi umenyekane mu mahanga yose. Haleluya, haleluya. Bene data, ukuza kwa mpwemu yera ni ikintu gikomeye cyane mu isi y'imwemu, ni ikintu gikomeye mu buzima bw'ikiremwa muntu. Nico gituma twateza kubiha agaciro kanini. Kubera iki? Imana niho hantu novuga ngo yarekuye ubuvugishwa bwinshi buvuga ikigiye gukoreka mu biringo bitandukanye, mu binjana bitandukanye. Imana yagumye yibukiriza ukuza kwa mpwemu yera, yagumye yibukiriza ibisubiramwo. Kubera iki? Yari bishize ko agaciro kanini cyane, yarabyibutsa. Muri buki gihe twasangira ibya mpwemu yera, ukugene Yoweri yabivuze mu buryo nawe nubwo nk'umuvugishwa yumvira yuko yavangiwe, kuko yavuga ibidahwanye n'ibyo arimwo. Kuko mpwemu yera mu isezerano rya kera ntiyakorera ku bantu bose nkuko yari karabivugishwa, ntiyakorera ku bagore, ntiyakorera ku batama n'abatamakazi,
ariko we baratangura kuvyaduka ngo nzosuka mwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Ya ngabire iruta izindi Imana yayigeneye abantu bose idatoranije ku butoni. Haleluya, haleluya. Mwibuke Petero abisubiramwo mu nzu kwa Korneliyo mu vyakozwe n'intumwa 10. Korneliyo yari umupagani, yari umunyamahanga, yari umuntu ari kure y'amasezerano, ariko mwemu yera agendera Petero aramubwira ngo yamugendeye bwa mbere mu nzozi mu mwiyerekwa ngo hari nk'isaha ku muhinga nyuma saa sita. Petero wagiye gusenga azabona urutaro ruriko ibikoko bikwega inda hasi nk'umusere banyura imbere yacu. Ucari kizira mu banyisirayeli cyarazira ko hari umuntu awurya. Igikoko cyose kikwega inda hasi cyarazira yuko mu vyagazo vya Mose ko akijya. Petero acayerekwa ikizira, yereka ibikoko bikwega inda hasi, ijwi riramubwira ngo vyice ubirye. Petero ko ivyo yigishwe vya Mose ararahira ati jewe bino bintu ndavangiye abadayimoni barateye, nta kizira nshobora gufungura. Kiragaruka irya kabiri, kiragaruka irya gatatu, kigaruka irya gatatu ngo yumva abantu badodoye. Bara abantu intumwa zivuye kwa Korneliyo, zivuye kwa Korneliyo kubera Korneliyo nawe marayika yari yamugendeye ati wewe amasengesho yawe naho umunyamahanga yumviwe, ugusenga kwa ati mugabo rungika intumwa zawe zigende kuwitwa Petero ari Yopa aza kubwira amajambo y'ubugingo. Petero kurundi ruhande ibyo ahora yita ikizira Imana irikirabihindura ati si kizira. Petero amenya neza ko agiye kwinjira mu banyamahanga kandi cyarazira. Mugabo Petero nawe yari umunyabwenge aca yitwaza abayuda 6 bamuherekeza kugira ibimubako byose nabo babibone. Washitse kwa Petero aho ngomba kuja murahumva, washitse kwa Korneliyo ngo abonye ko Imana imwemere kuja mu banyamahanga, aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni. Niho ngomba guhagarara. Mwemu yera Imana yamugeneye abantu bose itarobanuye abantu ku butoni. Imana yo mwijuru yemeye kuza kugerera mwana w'umuntu kumwuzura itorabanuye abantu ku butoni. Isi robanura abantu ku butoni, natwebwe ubwacu turobanura abantu ku butoni, no mu bakizwa nka twebwe turobanura abantu ku butoni. Isi ratuganza tukarobanura, ariko Imana yacu ni Imana itarobanura abantu ku butoni mu gusuka mwemu yera. Haleluya. Abize n'abatize bose irabahera. Shebuja n'umuboyi ibahera rimwe bakuzura mwemu yera. Haleluya. N'abagurano umve ngo abagurana bacakara ibasukako mwemu yera. Haleluya, haleluya. Yesu nta hantu yavugishijwe ibyo kuza kwa mwemu yera mu buryo bw'ubushobozi nk'ibyo kuza kwa mwemu yera. Mwibuke ibyo yavuze muri Mariko ngo hera ibimenyetso bizokurikira abizera, ngo bazonwa uburozi ntibazopfa, ngo bazovuga indimi nshya, indimi batigiye mu mashuri mu university bazozivuga. Uno munsi ibyo bintu byavugwa nk'indoto, uno munsi biriho nibizima, vyemerewe umuntu wese avyizera. Haleluya, haleluya. Kugira sinda barambire, kugira uronke mwemu yera nta mashure bisaba, nta mpamyabushobozi bidusaba, ese namba nta n'amafaranga yo kuri konti bagusaba, nta n'umuryango uhambaye bagusaba. Ikintu kimwe ngo cyonyene usabwa ni ukwizera, ukwizera Imana, ukwizera icyo Imana yavuze. Haleluya. Ninde muri twebwe atokwizera none ibyo bintu? Ibyo bintu bidasaba amashure, ibyo bintu bidasaba agafaranga, ibyo bintu bidasaba kukomeye mu muryango, bihabwa bose. Ninde atabikeneye? Haleluya. Vyizere mwene data, vyizere uhabwe mwemu yera. Kandi mwemu yera ngira turasa kwivugana mu kanya, nitumuronka nk'uko umenga nuwo gukinisha gusa. Hari igituma Yesu yazanye mwemu yera, avuze ati nzobarungikira umwitsa.
haleluya. Nico gituma yabwiye intumwa ati banza murindire mwebwe, mwaramugenda gusenda abadayimoni, mwaramugenda gukiza indwara, mwaramugenda gukunkura abadayimoni bakiruka. Banza murindire, mu mwanya ngiye genda mwese mu cyumba murindire rya sezerano. Mwemwera niyabaza muzokuzura ubushobozi, hama mushobore kunshingira intahe i Yerusalemu, Yudaya, gushika ku mpera z'isi yose. Ndabifurije ko mwese mu mwanya uza kuza mwemuyera abuzura, abatari bwuzure buzure, n'abahora buzuye basubire buzure, banengesere. Imana ibahezagire.